Je ndashimiye Imana naje ngaha Ariko wa kabiri Ngwaye barampaye Ishano kandi iryo shano ryari riziritse. Rero abakozi b'Imana barasengera, bamaze kusengera barambwira ati ujana ukwizera Imana yagukijije. Ndataha mugaca ndavuga ati none ko abandi mbonye iyo bariye Ishano badahwa nanje ntadashwe nokira gute. Mugayo ndi mwanya nkizera nkaguma mvuga ati Mana je ndizeye hajya ahantu ko nahavuye mbonye ubutabazi. Burya mu yo minsi nayo nasubira kwipimisha sanga Ishano ryarakize. Rero ahantu nabonye Imana iruta izindi mana, kandi Imana yongera amavuta abakozi b'Imana yaduhaye kandi bazohezagirwa, Imana izobahezagire cyane. Imana ishimwe. Nanje mpagaze ngaha ngo shimira Imana ku byiza byose Imana yankoreye. Je nashitse ngaha mu kwezi kwindwi itariki 4 naje mvikarusi. Ngaha rero naje ngwaye cyane, ingwara zari ziteye ubwoba, abakozi b'Imana barazizi. Baransengeye ngaha ku rugero rukomeye, baranyitaho. N'ubu mwungere wacu yaransengeye, yarampa n'abakozi bansengera. Abatashobora kuba babizi jewe nari imeze nabi gose, n'uyu mwana wanje twari tumerewe nabi. Nari mfise ibikoko biraruka mu maguru bikaduga bikiruka, naho nashika ngaha mu isengero vyariruka nyene bigahunga biduga ngo bishike ruguru, vyari bimaze kuza birashika ngaha mu rubavu biva mu kuguru bigasubira bikiruka ari vyinshi bimanuka bisubira mu maguru. Baransengeye turiko turasenga ngaha ku karago, nkumva bimwe umenga biriko birasokoka bifyuka mu maguru, nkumva nyene nkakora ko ku kuguru numva umenga aho gisohokeye nyene nkumva mbabara nyene umenga no kwiyaga. Barabandanije baguma bansengera ku munota wa nyuma rero nararose indoto mu gatondo mbona baransengeye abakozi b'Imana, mbona inzoka isohotse mu kuguru kwa mbere ikanura igendagenda ibona. Arabandanya aransengera no mukundi kugira kabiri mbona hasohotse mwiyindi nzoka ikomeye. Bantu b'Imana narayumvise nyene ndashima ndagira ati ndabohotse, ndaza ndabibwira n'uwo mwungere ndamubwira ati je burya nabonye inzoka mugazi ikomeye zasohotse mu maguri wanje. Aca arambwira ati aho oye wabohotse. Ndashima Imana rero kuva uwo munsi sindasubiye kumva ivyo bintu vyiruka mu maguru biraruka, sinasubiye kuvyumva, byarazimanganye byaragiye. Ndashima ikindi shimira Imana ya repentance ngaha. Uyu mwana wanje na wene yaragwaye ariruka kararacuramya agira gute, mwongere yaramusenge yarampa n'abakozi b'Imana baramusengera, ndabona ubuko ari karatumbera ku murongo. Aragwara n'ingwara biranka kwa ry'umuceri dutetse ntage, ndagira ikibazo ndagira ati none umwana je nza kumutunga gute. Ababanyi nabo barambira ati uwo mwana ubwo yarakujyanye Ishano. Nanje ndavuga ati neko atamahera mfise yo kuri mupimisha. Ti mugabe yonsengera barasenga abantu bari Ishano bakaridahwa rikabavamo. Tugu umwana wanje nawe ne ndizeye yuko azokira nawe ne bazomusengera gakira. Umunsi rero yari karasenga ngaha ari kuwa Mungu yarasenze mwungere aravuga ati Imana irabakijije abantu bose bagwaye, Imana ibaremera igitangaza gishasha. Umwana wanje naratashe nyene na jewe ndiremesha ngaha mu isengero ndavuga ati Imana yanje nanje ico gitangaza gishikire ku mwana wanje kimuremere nawe igitangaza gishasha. Narashitse umwana wanje aca aregera isahani y'umuceri ararya aramera neza. Ubu umwana wanje ararya byose arameze neza kandi arategwa n'igitero c'amenyo. Uwo mwana nyene ndamuzana ngaha abakozi b'Imana baramusengera, nahone nagize n'ubwoba n'umubabaro mwinshi mbona uwo mwana ukuntu agwaye iginyarararira bikanka kwajya n'akantu na kamwe. Baramusengeye ayo menyo yiwe aratekana, ubararyama ubararya arameze neza. Imana ya repentance ihabwa icubahiro n'izina rya Yesu. Abahungu hamari amaze kuryama ari mu gatondo, umwe abyutse arabura itelefone irimwo imirongo nyene y'ivyari imikashi amafaranga menshi cyane. Uwo muhungu rero wundi atangura kugenda, turayibura. Uwo muhungu aragenda aravuga ati telefone ndayibuze. Hamari turamutelefona twamaza nta telefone woba watoye. Oya burya igitangaza Imana yakoze. Kwa gatandatu mu gatondo niho byabaye nyene inza ngaha gusenga nihevye, ndavuga uyu muhungu w'umwisho w'umugabo wanje aburiye telefone mu nzu yanje
kandi irimwe imirongo y'ivy'akazi be n'amafaranga menshi ahabwe natamba mvuga ati umutima wose uguma mvuga mana iyi telefone nukuri nimba urya muhungu yayitwaye afuma yigarura yiterere mu nzu bitwe ko tuyibonye uyu umukozi w'Imana aguma avuga ngo ibyo mwibaza mu mitima yanyu byose Imana bifitiye ibisubizo nanje naguma mvuga ati Imana nukuri nanje umpa igisubizo iya telefone iboneke igitangaza rero Imana bigare yakoze kuwa Mungu saa 2 z'ijoro yagiye yumva umuntu amutelefona ngo hari umuntu jenga telefonye ngo yambwiye ko yatoye ngo telefone yawe ngo muri bisi ndavuga agutelefone saa 2 yego ngo je ngo nduwore ngo mu Rubirizi ngo duhurire ngo ngaha ngo mu Kinama ngo kwa Siyoni ngo ndayiguhe nguzanye ngo n'ibihumbi ngo 200 ngo nyine ngo nayikosomyeko turavuga aho gitugende mugabo nkeka abantu bagomba nyine batwice tuva muhira saa 2 z'ijoro tujabe no mu Kinama gitangaza Imana yakoze abo bantu baraje ari abantu batatu bena ya telefone nyine bayifise arayimuhara basanga ibintu byose birakwiye amahera yose arimwo aramubwira ati yewe rero nakosomye kuri 200 ubanza kumpa ibyo 200 kwanza arabimuha avuga ati curaba n'ifanta rero umpa acha mu 15 amuhimba 35 aravuga ati naho ari kusa 50 nabimuha ico nico gitangaza rero nishimye Imana yankoreye naguma mvuga ati Imana nimba nama ngenda gusenga hanze ndahamara amezi menshi ndahamaze nk'amezi 2 ikindi kandi by'umugenzi wanyu yaje yanzanye hano hantu kandi nahaje fisi kibazo mu nda inda yaruzura ikabyimba ndiye tuntu dukeya nkumva mpazi turaza nyine ndinjira hari umukozi amarambya ofisi kibazo mu nda ego aransengera guhera uwo munsi bica birahera yanda ntiyasubiye kuzura numva njya nyene kandi nkumva nyene ko ndiyeme bimeze neza numva remwo ntera amashimana yo ngaha irakomeye cyane irakomeye gose burya kajya karirimbo wadutekero rya munsi jewe muhira hose nagumye ndakaririmba mbere wamenga nasaza nguma mvuga ati Imana ijya telefone ize kugaruka batubwiye ko ibyo twibaza byose mu mitima Imana bifitiye inyishu umpinyishu wiga telefone n'imirongo y'iby'akazi n'amahera menshi uyigarukane igitangaza ari Imana yankoreye n'iki mwami Yesu abaheza telefone irimwe amafaranga ugahamagwa n'abantu batatu bakayaza ngo twayitoye mu ibisi ijya ndirimbo yari message y'Imana mukomera amashi umwongere wacu amananje magaze ngashima Imana ku byo Imana yarinkoreye nukuri ari mwibarabara imodoka ziranzira ndije nyene nukuri abantu bose barakomye induru ngo imodoka irangonze kandi yari kirazi inyuma zanje sinabona honje ariko navuze ati hari ijambo umwungera avuga ngo hari ukundi nanjye naciye mvuga ati hari ukundi imodoka iramenya hica kuko ndazi nacingira ko ari mu mavuta y'Imana